uyu munsi tugire dutegure inyama zo mu nda. Rero dufise ngaha ibitunguru n'itomate. Aha rero dufise inyama zo mu nda zimwe bita ubutumbutumbu, twaziteguye neza turaziteka turazibiriza n'isaha yose. Rero twashizemo n'akunyu gakeyi n'akadimu. Hanyuma ubu rero twazishize mu mavuta, turiko turazikaranga tuzihindagura tuzihindukiza. Itomate zamaze gusha, ubu turashobora gushiramo sosi tomate. Baciye twongeramwo amazi makeyi kugira bize gusha no kunywana neza, agatomate kaze gufata. Abona ingene ari vyiza cane. Aha niko biryoshe, biza kuryoha. Kaze uyu munsi dusangire. Turaza kurindira nk'iminota 30 canke 40 bibire, hanyuma ze gufungura. Dushobora gufungura ushobora guca ufungura n'umutsima w'ibigori canke ubududu, imyumbati, canke ugakoza amafiriti, ugakoza umuceri, agatoki, nkuko wumva ubigomba. Ariko twebwe uyu munsi hano iwacu kuri channel ya Bedanora TV tuza gukoza ubugari, umutsima w'ingano. Umunsi ni umutsima w'ingano. Kaze dusangire akayabagu.